Umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu asigura iyo ngingo yo kuduza ibiciro vy'igitoro ko leta y'u Burundi ibikora bivanye nuko ivyo biciro bihindagurika mu makungu. Ibrahim Uwizeye akongera akavuga ko leta yagize utwigoro tutari duke kugira iryo duzwa ry'ibiciro vy'igitoro ribangire, ariko atakundi yogira atari ugufata iyo ngingo. Akaba yatanze ibiciro ngenderwako vyo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura rero ibiciro bishinzwe gukurikira: essence n'amafaranga 4,450 y'amarundi ku litiro, mazutu amafaranga 4,250 y'amarundi ku litiro, peterole amafaranga 4,135 y'amarundi ku litiro. Iryo duzwa ry'ibiciro vy'igitoro ribaye irya kane mu kiringo c'umwaka n'amezi 5 gusa. Dufatiye ku bwoko bwa essence, ubu kigiye ku mafaranga 4,450 kivuye ku mafaranga 3,895. Ayo nayo akaba yari yashinzwe mu kwezi kwa Mukakaro. No kuvuga ko hari haheza amezi atarenga 2 imbere yuko essence nyene yari ku mafaranga 3,250 yari yadugijwe mu kwezi kwa Ndamukiza mu mwaka uheze. Aho iyo essence ikaba yarivuye ku 2,700. Umuntu afatiye ku kungene ivyo biciro vyagiye birahinduka, bivuga ko iryo duzwa ry'ibiciro ryageze ku bice 65% muri ico kiringo c'umwaka n'amezi 5. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye naho yijeje abanyagihugu ko leta ataco itazokora kugira igitoro kigume kiboneka. Iyo mvugo nyene niyo yakoreshwa umwanya wose ibiciro bidugijwe. Kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yarahiriye abarundi ko ico kibazo agiye kucifatira mu minwe kugira ibura ry'igitoro ntirisubire. Ariko kugeza ubu gisa n'icabaye ikibazo caburiwe umuti.